Amahoro akazina banyitwa Jeune. Video y'ino munsi ni video y'ivyiyumviro vyavuye ku yindi video ndabonye yapostinzwe kuri Silent Vibes. Cari ikiganiro kijanye ni gufasha aho ni kungura ubwenge kubijanye ni kubaka aho kumenya imigambi aho ngene ushobora kurangura imigambi yawe. Ico kiganiro cari ikiganiro cakozwe na Fabrice. Cari ikiganiro ciza cane, cavuzwemwo ibintu vyinshi. Ibintu bibiri byankoze ko cane muri iyo video ni ibintu ca mbere kivuga ngo ati ukwizera kw'abarundi, ca kabiri iterambere ry'abarundi. Kuvuga ngo ati ni ufise umugambi urangure utarinze kuraba iruhande aho inyuma hari usanga wazimiye kubera ugenda urasamara, ahubwo nurabe iterambere ry'imbere hanyuma ukwirikire uwo mugambi wawe, kubera utabigenjeje uko usanga kenshi wazimiye, ugasanga uri kurimvira ibintu byinshi bikuzimiza bikuyovya, ugasanga n'icumviro wari ufise ntugiye kugikora, n'umugambi wari ufise ntugiye kuwukora kubera ivyo vyiyumviro, aho kubera kwa kundi nyene byose ni ibintu bibiri bifatanye. Kutizera ni kutaraba inyuma, ni kutiyumvira iruhande ingene ibintu bimeze, wewe ukaraba ibiri imbere yawe n'imigambi yawe hanyuma ukayishira mu ngingo. Kenshi bavuga ngo ati ngo Barundi ntibizerana gusa, ndibaza kutizera umuntu ni nkuko wotokwizera nyene umugenzi wawe, mugani n'ibintu bisanzwe. Turashobora kwizerana gusa bivana n'ingene umuntu aba yibereyeho, n'ingene umuntu aba yifitiye nabo nyene ibindi bintu bituma akora ivyo akora, hanyuma ukazosanga nawe ntumwizeye. Mugani ivyo ni ibintu kweri bishobora guhera aho bishobora kugabanuka, kubera ko isi igenda izunguruka nikone ibintu bigenda bihinduka. Ivyiyumviro by'abantu birahinduka, iterambere ry'abantu rirahinduka, usanga abantu barizeraniye kubera ibintu vyagwiriye, aho kubera ibintu biriko biragenda neza. Nkajeho cane aka video ndagashizeho ngomba kuvuga ijambo gusa rimwe nyene rijanye n'ugwaruka cane ruri mu mahanga, n'ingene bariko baragira izo nama hiyo yaba bishoboka boshobora kugira izo nama nino bagafasha ugwaruka rwino rwo mu mahanga nako nyene rugatahura ko rushobora, aho ko rukwiye kwibuka iyo rwavuye. Ni nkajya umwana bamukubisa akiri muto ariruka akagenda akarira hiyo, umugani mu nyuma azoguma yiyumvira gusubira muhira gutaha, kandi arataha ubuzima bukabandanya. Rero nyene ugwaruka rwino cane rukwiye gutahura nyene ko rukwiye kumenya iyo rwavuye, iyo abavyeyi bavuye. Naho tuvuga ngo ati uzogendayo gusa umenye iyo wavuye. Nka kenshi ino barakunze kugirangira nk'inama zijanye no gufasha, mugani ugasanga ntizimeze neza, aho ntizigiye mu ngingo, ntizifadije. Kandi baza ibintu vyo kubaka, aho ibintu vyo gufasha muri twebwe, muri twese, ibintu vyofata kandi vyofasha umuntu uwo ari we wese. Cane wewe nyene wewe uriko uraraba iyi video uri umusore aho umwigeme ari mu mahanga, ukwiye kuza uriyumvira iyo wavuye, ugatahura iyo wavuye, ukamenya utuntu n'utundi tujanye n'iyo wavuye. Kandi aka video ntibibagire kugaha uwundi muntu kugira nawe nyene ashobore kwigako ikintu. Iyi video ndabonye naje kuri ntuzenya kuri Silent Vibes, ndaza kuyishira ngaho hasi kugira uze kuyiraba, hanyuma nayo nyene uyisharinge kugira uwundi muntu aza kuyiraba. Kungurana ubwenge ni kuza turatahura yuko ivyo wewe udashoboye hari uwundi muntu abishoboye, kandi nawe nyene arashobora kugufasha kugira ubishobore. Aka video karaka jewe sinkunda kurambira abantu, mugani ntiwibagire kuza kuraba ko video kapostinzwe kuri Silent Vibes, naho karashobora kukungura ubwenge. Hariho n'akavideo ndakoze kajanye n'uburyo butatu ushobora gukoresha kugira urangure imigambi yawe. Hanyuma ugwaruka ruri mu mahanga n'ugwaruka ruri mu Burundi rukwiye kuja hamwe, kubera social media aho ibintu vy'amarezo sociaux vyaragwiriye. Nta kuvuga ngo ati ntimushobora kubonekana. Ntiwibagire kugira subscribe, comment, like, share, hanyuma tuzosubira niyo twabonana. Akajambo kanyuma ntibagiye ushobora kugenderako, burya umuntu wese arafise ivyumviro, kandi ivyumviro nivyone bitwubaka. Rero ufise ivyumviro vyiza
ntuzotinye kubisohora, ntuzotinye kubikorerako, kubera ico utazi ni kugishira hanze hanyuma ukazobona ingene abandi bantu bacakira. Rero usanga ufise ivyumviro vyiza cane mugabo ukibaza ngo ni ibintu bidashobora gukora na kimwe, mugabo ubishize hanze bikaja mu ngingo ugasanga ni ivyumviro vyubatse abantu kandi bikubaka nawe. Rero ntiwibagire icumviro cawe kugishira ahabona.